sinzi kurayibona umuririmbyi wawe Karabasasi bavuga ko mukundana cyane. Karabasasi vuze Satbi ukunda kwita Karabasasi. We ni Karabasasi kuko nawe ndi ukigira yaragemeye igyo aragemera Karabasasi aragemeye mvuze kapo yawe na Satbi igituma ndayikunda je nzona urayikunda sana ni kubera ko mwebwe babiri umengo muri mu ntambara muhuye mwoca mwicana. Satbi namusanze mu serum ari muri serum ambonye umviriza Gadabwira gata Satbi yafuye gusa kumbona kibazo cyabaye enda kwereka ingene cyabaye kaka jewe ijya app nta muririmvi numwe ntayisiguriye. Ndibuka Fizzo turi muri Gera Plaza ariko arakena biare narafashe umwanya ndayimusigurira neza. Kent Peter amusiguriye neza kugira agende kubimenyesha Karabasasi. Kiriku yambwiye ati mva hari abantu baza bavuga bati ngo Simbizi ngo ivyunguka ngo akora baguma samba amahera ngo abasani ngo abasaba amahera menshi napana magoma samba amahera abasani ngo asaba amahera be. Uno munsi birandyohera yuko umuririmbyi ashobora gusohora indirimbo yibangije idolari ijana ryo guha Simbizi apana marundi. Yesa kama kawaida ya Gatech TV kuzaniye kandi Simbizi wasema vumba kuzindi mwemu zidasanzwe ariko kandi murundi ruhande rudasanzwe akakura kariko karagwa turi kwa vyisi kwitaba kwa vyisi amateka ahakorewe shows zitandukanye ahakorewe ebana ibitangaza ahazanye bifu z'abaririmbyi muri na sud hari umwe mu bamenyesha makuru yahisi wabo no muziki bivanye nuko ibiteramo byose Big Fizzo avuye Buraya yashikira abaririmbyi bose yoya mukombozi gushikaho 90 yavuze ati sinzogaruka mu Kanyosha kubadita kubita ibintu bikaze cyane abana mu Kinindo ati yesa ariko twavanga saa 8 saa 9 z'ijoro kana mabisi ntwa yaragihari twayafatira hagifu ku mahera abiri hari yefo Nibuka show iraho Big Fizzo bamujiye kuririmba nako araririmba iminota mike ariko abajejwe umutekano aravuga bati ntibishoboka Big Fizzo arashavura cyane. Igihe nakurikira Big Fizzo nkambwiye ati sorry sana ari umupeti sana ashobora kuvyibuka ariko kandi hacaza umuniga yitwa Satura Mabafu Satura Bernard mwaca mwicana ariko munyu bavuga ati akazina nivyunguka umuvandimwe itirizina ngomba kuri byaza umusaruro kawaida Satura Mabafu n'amabuye video yikoreye mu gisyo mu kibenga Satura Mabafu hajya kwisoko mu gisyo Komvuga freestyle. Ndiko ndakubwira. Apana hoyo ngati. Satura Mabafu. Amaze gutera imbere. N'amabuye kuri Satura Mabafu yari umusirimu. Bateka nje mu bene gihugu niho bazokavuga. Ariko wananita Satura Mabafu n'amabuye. Ari mu kintu. Hagani 2013. 13 ndavyibuka. Hari 2013 video yakozwe na Kent P. Simbizi biko wae. Mimi niko bien. Uko fresh? Unajua leo nimekutana Kent P. Abwo Kent P. Kentura. Mimi nimemuona Ismail. Niyonzima Ismail. Nzeyimana Ismail. Anaitwa Niyonzima ni lako. Nzeyimana. Una cree. Uweruka wa cresho adojo saro amushira ngo yari ibereye hariya. Cyo muri December kandi adojo saro ndayimutamwe muri bibi ubanza uyimutamwe ndayimutamwe negamesha mekula bitugana. Simbizi umeze neza. Kiyage twe twicaye hano ha bien sana. Atekanye kwa Samuel Hope. Ka Samuel. No muzine yari. Ahubwo hari promotion. Chatwirusha hari promotion y'amapizza. Kandi Samuel abaharuguriye kwa vyisi. Tuvanga tujaye. Samuel abaharuguriye kwa vyisi. Ntaba hajya kuri ku hotel. Samuel ivyunguka vyiwe bimeze neza afise inzu umujengo ikibazo haruguru yo kwa vyisi ikibazo gihari cyo tugenda kwa Samuel nta kibazo umu diaspora bana Simbizi arajya pizza ibitabiye ndagi kwaki ivyo nivyo mama mwamikazi kwako ibintu vya pizza wese ndavyizeye Simbizi umeze neza ariko twako turavuga ikibanza amateka cyakoze ikibanza rero wale mwebwe peut-être kwera wimvukira aho ngaho mu Kanyosha no warakuriwe uranshurize kuva kuri 11
kuva kuri Yonza uri mvuko mu Buyenzi uvuke mu Buyenzi kuva kuri Yonza ni hano kuva kuri Yonza igakanyosha yagiye kubaho ari abimukira bava mu Buyenzi uzobirabe neza la majorité y'abanyakanyosha nabavuye mu Buyenzi bazabusoro ahazamusama umanutse menefo no nari yazagisyo bari hano kuri seti cyane bari uzurabe hari ubustende burya abantu bwa chips mayayi bwinshi nyamachoma kwari uswazi muga biravugwa yuko ava yuko za 2000 ziba cyagiye bakunda kuvuga ngo imisozi izokoroka abanyabuyenzi ngo bari benshi hari abantu baciye baja mu Buyenzi za Nonanefu bavuye no mu Kanyosha ari bisigura ngo bari bagarutse mu matongo yabo nivyo bisigura yuko rero mugabo tugiye kuri vibe ingene umuziki wagiye kuza mu Kanyosha ni indi story kuko mwebwe mwari ico gihe mwari muhari urumva waje ngaho nza wari mukiri muto mwanka twebwe ngaha twebwe Kenya Empire twayumva twibereye mu yindi side jera muri mukaza yego aha mu Buyenzi jewe mugabo ni cyabuze ko tuza ngaha twebwe ngaha twabona nk'igitangaro mugabo urabizi neza yuko wambaye ikirezi atigera amenya ko kera niyo mpamvu n'ikibanza ubona ubucahindutse parking y'imiduka ni parking iyi parking kera buri weekend haba hahagaze umuntu buri dimanche hahagaze umuntu afu hanze wasanga ari full watu indani haba hahagaze no hanze kujya ubu bisigaye biri ku mutwenzi bora muri noro yuko uno munsi hanze n'indani hamahuzuye bisuye ko mwebwe hari ibyo mwari mufise ngaha mu Kanyosha mugabo mutigeze mumenya ko ari kirizi cyera mwambaye mukaca bangine uko bana profite urabivaga bro umuziki wara imizi y'umuziki yara turavye igihe kino aha mu Kanyosha genre umuziki wagiye kuduga za 2000 tufate nka 12 kuduga kwera 11 ntihari bwabeho abyumva gwera muri 2012 kuduga 12 hari hashushe 11 hari hahari hari mugani hari hashu ndabona kuvuga ati gihe hashu atogose 11 hari hagitogose mize viva za nef urumva ko 11 hari bazari zigitogose basadose bakora album hari mize viva urika ko na n'inkuru y'ukuri yabaye lenshi kuri mize viva komodo kandwi aba bodyguard nk'ijana voilà mugabo urumva hagiye gutogota neza mu 2012 amuntu wese avuga ati kwavyisi kwitaba afisi yose utabonye kwitaba kwavyisi ni baza urabyo kandi haruzura abo white shipa new vamps byose bari nga umutekano abari fresh urabyumva nta muntu yabakoreramwo urabyumva manake ico gihe n'abaririmbyi batogotse sukuvuga ngo ni kibanza gusa wibuke wana Veski Kose bari wepo wibuke ba Emery San ba K Game ba Pitquent Crespino abantu bakora live meze neza cyane mwari mufise ngaha baririmbyi banakwebe Satubi Karabasasa agezweho atabonetse urumva byabari ibintu ba Big Jokers urumva ba Topaz Jokers yanategura show ndibuka no munsi avuga ati ni nateguye show mu Kanyosha Jokers yarafise imitwe ibiri Javise umutwe n'inyongera y'umutwe twayigita umutwe ibiri mwayita imitwe ibiri ndibuka wanashaka projet kandi interview Jokers hazoira nta ngorane Big Jokers n'umuvandimwe yaravise imitwe ibiri amenye yuko amafaranga yakozwe operation yo gukorera ko kijya kivyimba yarafise ngaha yavuye ngaha kwa vyisi akoze operation y'umuntu yitwa Tom Close baravugana aranakubita interview kumbe ntazoza ijya wala kidagiye yafishe muguje mujamo yarafise tactique zirenze aranakoresha interview aravuga ati ndi kwitaba kwa vyisi yego mugani igamesha ntiyaboneka Big Jokers kijya gihe nanamukoreye indirimbo yaririmbanye na producer Emerick Pro ndirimo nyinshi bazikorera kwa Enric Pro oya yachungira ivyo oya ndiba namukoreye Jokers kwa Enric Pro ico gihe muri iyo minsi nyine cyakora na album launching yagiye launch kwa ico gihe ivyunguka vyitwa album launch uno munsi bitagihari album launch uno munsi nibakiwe na ilanse uno munsi barafata EP hago umuntu azakuransa video ava kera urana ko umuririmbyi numvise yigeze kubigerageza ava umuririmbyi arakora album arategera lancement yayo akaronka ivyunguka ku muryango vyunguka pigara ku mwango n'amasenge wibuke yuko umuririmbyi yitwa Jokers
ikivyimba urazi operation ikivyimba si musi ni vyamutwaye musi y'imiliyoni 3 uraye 3 miliyoni zo muri 2012 est-ce que ça vaut avuga yuko yinjije ivyunguka bingana n'imiliyoni 3 witwa kubwira ukuyemwo 700,000 y'ikivyimba na 3 yari yakoresheje show urabimvaga bro ukuvuga ngo yarasigaranye miliyoni 2 ku mufuko yungutse mwakiriya gihe kandi bisugaye yuko ico gihe show kwinjira ari igihumbi 2000 yari 2000 hano yari 2000 hano kuri 2000 hano nkaho ushoje kwinjiza miliyoni 3 ucarura igitigiri cy'abantu uno munsi bataye wasanga abantu boyicaye ngaha ku mpome urakiza impome zabomotse akazubaka gushaka mugabo ndabizi ari show yabomoye impome zose uramaga bro bisigura rero yiki ico gihe Ken Empire yari togose inase ibintu bimeze bon abaririmbye ashobora gukora album yiwe akagira lancement yayo akaronka amafaranga mugabo no munsi urabona umuririmbye ngasohoye album ngo EP ngo yashyize ku ma platform urabyo ngo yashyize ngo kuri ngo Spotify ngo kuri zande na zande ngo akora video usanga havumye indirimbo imwe none ya mafaranga bahora banduza ku muryango babantu barabahevye nibo tukeneye kumenya ariko simbizi hari tactique bakora wasanga muri vyasoye indirimbo imwe 2 3 4 5 6 hama yaheze gusora izo 6 aca afata izindi nka 6 nako zine nshasha na bonus track yego zibiri ziyongera kuri izo 6 yari yarakoze akacazana nk'indirimbo ya kira yashushe akaja yishyira munsi yego hama akacafata akavuga ati gwa rutonde rw'indirimbo muzi n'izindi mutazi muraza kuzigura kuri CD murazumva ikibiriraho ku murishe ku mwana aho niki ivyunguka ndakuvuga ngo unamuseje vyunguka iyo tactique nigiko no musafora indirimbo 12 nshasha akazibahereza bose icyarimwe abantu bakacabura shwa voilà twumve ko ari strategie musicale yabuze mu baririmba niyo mpamvu rero gale mwebwe mukora no ku maradio canke uno munsi abakunzi n'abafana bariko bagenda baba desinformé uravyibuka yuko kera umurimbyi asohoye album yategeza gukora cover yayo akayishira ku masede kandi umuntu yinjiye yarayigura na liste y'indirimbo tende bikaye ko naguze album ya Sadbi ya nyuma igihe yayikoreye kuri One People mu Gasenyi 2016 ndavyibuka yuko je naraguze CD indirimbo igihe arimo za ari iwacu ya album yaradandajwe cyane album yadandarizwa mu Rwanda idandarizwa mu Buganda ntibazonkiza urazi akatarakiza mu Burundi araja mu Buganda CD ngo zagugwa amafaranga menshi aji nacavuga ati bantu banje bato murafise igihe cyanyu mu mbabarire CD uno munsi dandazwa 100,000 wibuka ko CD 10 zari hagiye rafise kuri stage zaheze generayiguze CD imwe narayiguze 100,000 nagize uwiwe ngenda kuri playing mu modoka y'umugenzi CD cikwamirayo cyane vy'imidugu usanga yarazehetse yarayimize mugasad bunye yarabizi ko CD narayiguze na post narayipostinze iriya show yari ikaze sana imvubu ya show ya mbere yadandaje 100,000 One People yari yashize kubi 10,000 kuri za 50 yego je naguze yajya kuri One People uravyumva mugabo rero ivyo bintu vyakogwa ico gihe n'umura niyumviye ati none vyagiye he sabi ko yavuye mu Rwanda iyo strategy akifise aha muroze haci abyahabaye naho nyine habagiye kwibatso kera umurimbyi yarakora album azatindagaruza amafaranga make mugo n'umunsi umurimbyi arasora album kayitanga kwa gusa kwa kuri platform umuntu umwe amaze kuyitereshaje zinaenda gasanga no munsi ari kindi kintu mwebwe nyene bamenyesha makuru no muranumviriza ku radio gena postinze indirimbo yanje narayitanze kuri ijya ndirimbo yanje kona par exemple igisohoka nayitanze ku maradio nayitanga kuri Kazoza rero nahereye ikiganiro ca mbere kubera objectif kwari kudandaza Kazoza nayo ni bagita nijwi ryo mwimbo bagita ijwi ryo mwimbo Kazoza FM ukabona umuntu ngo indirimbo yangu ifise ama views ngo maki cyamaze ama views menshi nanga burya ama views menshi nanga gabo umuririmbyi adashikanye ijana bayumva umenga ari none ikibazo gihari ninde burya ajya kuri Indundi Culture
ko kera naheruka yuko ari umuntu yagira lancement officiel y'indirimbo yo ku radio nta muntu yaregereza kuri indu yavuga ati ino ndirimbo yanjye nkeneye abantu bambere batangura kumva araba auditeur ba Indundi Kitse nahora ndabikora nkikora ikiganiro Indundi Hicho nega bro none je indirimbo ndayishoreye ku Ndundi ntibikwiye ivyo ntiyasohotse birakwiye ndakeneye kumenya yuko ni kuva ryari habayeho yuko umuntu yasohoye indirimbo ari kuri YouTube birenda byavuze yuko baniki bahora basohora ama album kuri iRadio abantu bakayumva aho nyene mu kiganiro none gabro yiterekera hariya yabanje kuyumvisha ncanda kubaza rero wewe rero nkumesha makuru umwuga abimaze mu myaka 50 n'uburambi ni cyo kintu muri ko murakora ku buryo kajya kantu kuko indirimbo itari kuri YouTube bitarasohoka kave bakavuga bisaba kwanza ivyigwa yego kuko benshi maze imyaka ndabivuga benshi mu bakora uno mwuga ntituzi carico monde musical industrie musicale bakavuga ngo tuyita industrie mugabo ntabwo ari industrie complètement kubera ko industrie dasohora ibintu bishasha buri meza ngahe canke buri mwaka yo kwitwa industrie gute ihinyanyurike no kuvuga ngo benshi dukora kano kazi turacita abamenyesha makuru b'umuziki mugabo ntavyo dukwiriye mpereye kuri jewe ubwanje senze kuja ahandi ngo mvuga iki hari ibintu byinshi ntaramenya abenshi muri twebwe tuja ku managinga baririmbye ego orike umenyesha makuru au minimum w'umuziki yarakwiye nko kubatasha de presse mugabo navyo nyene biraza kuba bigoranye cyane kubera ko biraza kuba bituma undi muririmbyi atinya kuza gukora ikiganiro iwiwe canke kuvuga kumusaba idea kubera ko abakora n'undi muririmbyi mugabo mu bindi bihugu ntivyari kibazo kwitwa attaché de presse wanaka gufasha muri team management yiwe kuzurafasha nimba ari biganiro strategy gusohora kuja ku radio twogenda muri schedule imeze gute vyari vyoroshe cyane mugabo kubera ko turi muri monde y'abantu bagomba kwigishwa kuva kuba kuri bakuru bakora ivyo bintu gushika ku mufana moto biracagoye sinzi kuri ayibona umuririmbyi wawe Karabasasi bavuga ko mukundana cyane Karabasasi vuze Satbi ukunda kwita Karabasasi we ni Karabasasi kuko nawe ndiukigira aragemera igyo aragemera Karabasasi aragemera gato numwe mu baririmbyi ahubwo uno musari kagaruka kwigisha abafana ingene bagomba kuba muri monde musicale uno musaba abafana biwacu nabantu novuga ngo uruhande rumwe harimo abibaza yuko bazi ibintu mugabo arabaye uwaye no kuvuga ngo mjuaji mu Kirundi mengo kiragayitse ariko mtu mjuaji ni mtu anajua kila kitu yani yeye kwake binafsi anafikiria kwamba anajua kila kitu azikwazi vyose urakoze azikwazi vyose mugabo iyo uzi kuzi vyose ko bariko kwihera nunamenya kuko uwitwa Amazing Clark no muririmbyi mwa kino gihari kwishure mu Bubirigi no muririmbyi yandika Kirundi cyane yavuze ngo harabazi ko batazi bigira ko bazi kurusha bazi ko batabizi kandi babizi bari bigira ko batabizi barabizi ariko hari nabazi ko batazi kandi babizi bakigira ko batazi kurusha babandi bigira ko babizi abo ni basimbizi Simbizi ku muntu atamutangura umengo ntana kimwazi abo basimbizi nibo ntavyo nzi Jenda zineze yuko atavyo nzi ego I know it je gituma jewe niyo mpamvu umwanya wose umuntu wese ndamwigirako simvuze kapo muri relationship ariko mvuze kapo yawe na Satbi igituma ndayikunda je nzo urayikunda sana ni kubera ko mwebwe babiri umengo muri mu ntambara muhuye mwoca mwicana ariko nkuko nabivuze ndanabisubiramwo narumvise yuko wewe na Ediso muri mu bantu ba mbere bagiye kora Satbi bagwaye ari muri Rouge Satubira musanze mu serum ari muri serum ambonye umviriza Gadabwira gata Satubira yapfuye gusa kumbona atangura kwanza ujamara kuja kunangalia kwa mugabo attention baziga ikintu maze gutahura no munatahura entertainment ale no ariko kuba Satubira ari karigisha abafana na bamwe muri twebwe bamenyesha makuru sivyo vyari bikwiye no musi yari muririmbyi yo gushoka akora ahubwo twebwe tuzi ivyo dukora kugira ngo ibikorwa vyiwe tubiduze nundi muririmbyi ari hasi yiwe yumve yoza nje ku kibazo wambajije naho ndakwishuye kugeza twebwe bakora umuziki 90% ntituzi ariko twibaza ko tuzi twigira ko tuzi twigishwe nande Nitwa dukwiye kwigishwa na Sadbi na Simbizi gusa. Eka twebwe wewe uno munsi waravuze ngo kuva 2017 ndabereka ingene dukora. Ivyo navuze 2017 bagarutse kubisigura muri 2020. Ico kiyago ndacibuka. Ivyo nise ibintu vyari bikwiye. Simbizi yarakwiye kwigumira hariya ko yarafasha kuvuga ati Chese nkiri umurapendo menyesha makuru. Mugora bivuyemo kubera ubona bose ugomba kubigisha. Ubu nagiye kuba uyi mfise ama message mfise y'abasani akarorero. Hari app wakoresheje mu kudandaza nta numwe yagiye waratanze akarore ku radio ndavuga nti ibintu ni biri mu ubwenge cyane ufise abafana igihumbi yego
dufate 2000 views 2000 views urafise abafana 2000 baje kugura indirimbo bayiguze igihombi ni miliyoni zingahe z'amafaranga miliyoni zaguze ku ndirimbo wakoze ku $100 yego ku $100 $100 yego $300 ane 5 sivyo none ibihumbi $300 warishe kuko bari hatatu kuri cyo igihugu ni $300 yego ni kwivyo ibihumbi $300 warishe ukacuro nka 2 million cash nimba uronka abafana bari real ibihumbi $200 ugapostinga ku rubuga rwawe dufate nka Sadbi canke Fariaz canke Natasha bafise abantu baba followers kuri Facebook benshi nk'ibihumbi $300 barenga ukaca babwira abana indirimbo yangira ugashinga link kuyigura wewe ni wumva yuko ca gihumbi cawe nyene site web ari karunguka za pourcentage ziwe ni 8% make cyane 8% none ntumva yuko abantu nk'aba engineer pasteur bagenzi bose bakora amapo menshi akora ivyo biyo ikibazo cyabaye enda kwereka ingene yabaye kaka jewe ijya app nta muririmvi numwe ntayisiguriye ndibuka Fizzo turi muri Gera Plaza ariko arakina biare narafashe umwanya ndayimusigurira neza Kent Peter amusiguriye neza kugira agende kubimenyesha karabasasi Kiriku yambwiye ati mva nivyo navyo batahura bamwe Kiriku yakubwiye mva mu maso rino jwe yanaguze Masterend yaraguze harabandi acabipima direct muga Masterend cyo yaraguze acambwira ati iyi app yari nziza mugabo iyi bari 100% umuziki gusa itavangavanganye n'ibindi kugira urayibona ubu numwanya rero kugira ngo abantu ba informaticien uwo informaticien no musi niyo bikora kubera nabijyanye nariko ntabaririmbye babigiye ko umuntu wenyene yansavye kubijako ni Mr Tubane neza ndanamuramutse umwe mu bantu bashushe cyane za TikTok ubuzima ni nyanguye kakarimbo yabanje ugashira Mr Tubane neza abanze yumve ko umufana wa mbere ari mbashi naranakaguze urabona nuko telefone ibitse kure mbasha n'umufana wa Tubane neza yatumye ndamumenye kakarimbo agunda usamo inyanguye yaragashyize kuri ryabo urabega bro target ale hari abantu baza bavuga bati ngo Simbizi ngo ivyunguka ngo akora baguma samba amahera ngo abasani ngo abasaba amahera menshi n'apana magoma asaba amahera abasani ngo asaba amahera be uno munsi birandyohera yuko umuririmbyi ashobora gusohora indirimbo yibangije $100 ryo gwa Simbizi apana marundi wana audio uramaga bro wabatanguriye ni pass je ntimuzuze muri ambleminga muzogende kujya umuhari Pacifique nzitonda niyo yampanuye ubwa mbere abapetinera basaba December kandi bakayama Pacifique nzitonda yagiye muri show ya Yose aramurihisha acavuga ati jewe ako ndiha vamezi Simbizi $100 aze gusigura agaciro kanje igayo cyace kuri ya Detective kwa 20 centre yose Pacifique rero ndameni panua sio mie sinari umwana mubi aho kantu kaguma kagaruka nari umwana yitonda mugabo muhiraho bakaguma bamvogera Pacifique nzitonda 20 sana niwe yahinduye amateka yaje ibyari ibihumbi 100 wewe asabicamwe umurongo avyita $100 kaka kare byari ibihumbi 100 100 francs monami nitumie raki kaka wo subira inyuma nico kuntu ni negative ko ntwitwa umudiaspora abadiaspora bo bararyoshe umudiaspora bizi yuko ni $100 300 ndataye kuri marché noire man $1,500,000 none ibi byo gukwa bibaza ko byavuye Simbizi je ndi umusazi kugira mvuga ati ngomba nje gukwa gagari Simbizi reka tubane ale rindira gatwale ale wanunzi yego twabaye cyane n'umuvandimwe imve ibyo gukwa vyahereye warerewe mwarerewe kwarire rero mwarere bega mubwira manga vyanga kubera jewe ale panga nkapangura ndodera vyanga kaka uri bukampanga ndi mukanyosha panga wapi gushika umva byabaye ngombwa
ko ndindira hazaho umuntu twa Pacifique Nzitonda aze kumbwira ati iyi game twebwe nitwe twapambanye aho mugeze attention ba pasine batangiye kunimeriza indirimbo ibi biri digital ama micro ukubusazi bwose aya makamera byose niba pasi babitangura iyo bataducira inzira tukiri muri moyen âge bro iyo taronga abantu nk'aba pasi baje batugira imbere yego uravyumva twara tubona aba diaspora baza n'amakamera badufotora ko ngo nabonye ngo afise nguruntu ora hari abantu badutanguriye imbere utegereza kububa pasati mwana anje naragutanguriye mugabo bire bintu yimwe uru rugamba ndarutahura ubwo buhumbi jana basani baguha kanso gwe no munsi ndabwise idolari jana kandi sindi mu bubiki ndahanye ni Bujumbura pasara amazi kirekire aha ndavuga ati pasi grand frère je ni busingane Pacifique ari amateka utazi ibihe bye twa disantre je niga mu 10 9e 10e harabasenga bisengera urumva niga lycée dirake iriya myaka nibo baza iby'ama journée culturelle nibo baza gukotira gishoboze oya niga mu 10 na j'avais 16 ans même 16 ans umva ruciye ubwenge yaga Simbizi araciye ubwenge n'abantu batabitaho kaka muhungu wa mwana Pacifique je ni busingene jewe namenye CD yamaze kuri coding twegwa twangi kuririmba ko yatwa disantre savuga ati none ndapambana umvaga bro kabona umu grand frère jewe nzi amateka nubaha nzopfa nubaha nikiziga canze nihaza abapfumu bamwe muri bibiliya baravuga umuntu yapfuye hama umukozi w'Imana atabaza abapfumu yesorayiti yego we nawe muri commentaire mu byandike muri commentaire mu byandike uwo murongo hari umuntu yapfuye umukozi w'Imana atabaza mu bapfumu bamuzure ariko ndetse atari bwatange basi avuga iminota 3 biri muri Bible sizi ko ari Yosuwa cyangwa ndari umumesha bazuye bahamagaye abapfumu baramuzura kugira avuge inkuru nasomye mu binyegezwa yego hari na movie yakinywe ikirafutwa kuri Hollywood Hollywood yaciye yifuta kubera ko nyene umuntu yamenye amabanga igomba gusa n'ivyo uvuze ni inkuru ivuga kuri George Washington yego batwo hari Bible ya George Washington biravugwa yuko yandikisha intoki zibiri ukujyo no kubamvu biravugwa yuko hariyo page zanditswe inyuma y'amatatu yapfuye yandikuku bisigura ngo ashobora kuba yari yazuwe kugira heze izo page iyo niyo nkuru nzi urumva ko bisa n'ivyo bintu uri kuravuga Jesse n'umusomyi wa Bible narabaye mukorezi vuga sindi umusomyi wa Bible kubera ko ni gitabu ndacemera handi se ndacemera mugabo urumva gitabu gifisa amateka naye kivuguruza muri cyo nakivuguruza nyene mugabo urumva yamyibusa y'ikirundi usanga hari umugano kubwira ngo ubwatsi buruma bukabisa ubundi mugabo hakabara handi bari babanje kwandika ngo igitogo kirakura n'igisumbizo ariko kandi ubwatsi bwuma bukabisa ubundi ivyo bintu ugiye kubisigura uza gusanga ari ikintu kimwe kivugurutswa uno munsi nayo ndakunda umugani uvuga ati ngo amase ya kera ntagiho mu rutaro uravyumva ivyo bintu hakaba hari abandi bavuga ngo iyishaje nibagwe hakaba ugaruka ngo ati iyishaje nibagwe hakaba hari ubundi ushaka kuvuga ngo ubuswagi urukwavu rurakura rukonka umwana urumva ko kandi hari ahandi havuga ngo ati urukwavu rurakura bakarujya rukonsa umwana oya iyishaje nibagwe oya abubu kubera abubu basaza mugabo wale tugaye kwanza nuko twataye n'inzira amateka yose yo kuri kwa vyisi aha turi atafatana karabasa ni ya yindi yashaje irabagwa mugabo nindagato oya nindagato abayitumiye na Sadubari wambwiye Satuba amateka yiwe papa amasede byase kurongora oya kurongora kw'Imana je ngaruke kurongora aho hantu reje ngira ndahasubire Simbizi hirya je nakubwiye yuko nasomye umurongo muri commentaire bawuvuga ngo bro urakunda karabasasi yaba ari umukobwa yobaye umusheri wawe kubera ko nta na rimwe ugenda utamuvuze ku ntambwe yose uteye ntako umusigura kaka nagiye gusanga twumve ko ari urukundo mukunda canke no kumwara niko ndaraba uno munsi yo natangaye ndiko ndaraba video tugiye kunamira yakugendera Petero nkuru nziza
twakurikirana mwakurikiranye karabasasa twarakurikirana urumva awe mwarakurikiranye yarunama je ndahereje ndakumukurikira yego ikibazo kizakizone byigenda gute toujours namenire tuva karabasase ntatanguye ngo aje inyuma ni watangura kaje inyuma binanzanzaye niko ndaba agaye nacagiye muri mu namazanya kuyigendera mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mwari kumwe tuba turi kumwe kandi wasanga turi kumwe pambili tu manako icyanangaje niko ndaraba video ko urazi ko kijya gihe tugenda kubonamiranya kuyigendera ari aka interview namukoresheje ambassadeur w'Inyamitwe ego video iheze ihera karabasasa aje kunama je nkacanze video igaciye gati ati none no ngam no mukunama twarakurikira no kome wacyusubira back in the days ujakuraba na ndi home ndi kumwe na Pierre niko ndamwereka utuntu maze twanakoze TBTA none ujama vipi mugiye kuba atabasheri atamugiye kuba ataba mwanamke na mwanaume tuaduhana abagore akama kabe mgabe bera garagatabanga batabani bera aya kabera ndakire rega ndakubaze Simbizi ningavuga yuko muko bamwe mu bavyanditse na mutwara muhira je banzureke kuvuze tuguze umva ko mama mwamikazi mwamikazi afise inzobe ni white okay bya iboro bya chapagura abantu cyayiboneka tatuwaje aramuchapagura tupi ariko bera sisati bya mucha tubona chapaguyeko sabi chafite mu bana ba Bakari no nyina chapaguyeko penetre ayisupa kwa isupa n'urubandi yicafite ko akiri hanze y'igihugu karabasasa chapaguyeko umubiri wose achatora kaboro kabera kari papier vierge papier pana vierge ari papier vierge urupapuro gwera mwe twagura 20 mu bya man agize Bibiliya ndake banzureke Simbizi ndakubatse ni bibliothèque ni uri kuratuma mvuga ibi hajya ahantu hatanditse ikibazo cyawe ubushaka ikiganiro cyacu duharira ikibazo cyanje hano kiri ku bantu mu minsi yahera bahora bibaza yuko wewe na Satsibi hari intambara mugu no munsi ya ntambara utaje gusigura utaje kuvuga yanakuririmbye Fizzo na exclusive y'indirimbo ego yitwa karabisasa by Mr. Rimwo abishaka bambwira bandike muri commentaire bambwiye ati rekura cyanda babwira iyo duhura muri The TV show karabisasa kubaha ivyahumanye nibe byakize byose hari abantu batangiye kuvuga bati we na karabasasa murakundana kuko umwe arahe ku wundi kuko nibisiguritse ingene umwe atavuze uku umwe atanditse akantu kakwishura atuma reka kukwishura directement mugabo ukavuga ati yishuye Simbizi wewe na screenshot aratoriwe je ndayitora dufate yuko kwa karabasase jereka ndamwite Satbi ari urukundo ruhari cyangwa kwa karabasase double je aramblose hari gihe mbona post ari gushira muri commentaire mais jewe na xmvc kuri commentaire yiwe cyampe kugira screenshot ngayitora ndayiposting kiyacyumvira gushira muri commentaire yiwe ndayipostinga kuri page yanje kandi kino babwira yuko nukuri ko Imana jewe umunsi nabyo kuvuga karabasasa azoba zimanganye nazo shabaho gute azoba gaye je mama wanje niwe namubwiye ati mama jewe duko twategura ivya mariage turi mu nama yabiga ati mama mbana bose wavyaye mbo undi yaciye abivamwo aja mu bindi nsinzi vyarimwo mugana namubwiye ati mama je ntunzwe no kuvugwa mama mfuma mvugwa nabi muga mvugwe we ntuzi byo mushika warimo ntavyo nzi nawe nari nzi yuko nawe turi kumwe dutunzwe no kuvugwa mu rubanza mwari kumwe urumva kandi mu rubanza rwawe ntiyabonetse umviriza ubwari ino canke nafashe mama ndiko ndakubwira kwandi ivyanje ibindi abajewe mama namubwiye ati jewe ntunzwe no kuvugwa sadi ntavuzwe nibe namubwiye ati mama je mariage ngo ndayitegura ntavuzwe ntibizoryoha ni hamwe usanga umupeti inama nirwa kwa mera ati mama nuruko Imana ndabona mpana agafuko kumukifu iyo ese ivyo biraryoshe oya ntibitese rero that is why no meme no kuri mariage tigeza kuvugwa asigaye bambara ibirato vy'idolari $500 hari ngorane ubuherutse ibi ni vyaje nawe ubuherutse umuntu yarasikanye asanga ibi ni vyaje nawe yanamabanga yabubatse aho nturubaka umva gare bisiguri cyane umuntu w'umushinga naye karabasasi
ingorane abafana bibaza yambwiye ati ngo hari uwanditse no munsi ngo nakoresha umwanya ngo bavyize ngo basanga solution ihari niyo kundida we nakoresha umwanya no kubadira ngo inama ngo yabaye ngo saa 11:25 z'agatondo uca 11 iyo nama yabereye ku mutwe ivyo yabereye ingingo nuko je nkubitwa mwana akoresha itabi nanzi kaze gica kizani je ntangorana abafana nuko nyine babifata uko bazonkubita duriye ikibazo cyugira bagishije n'amasatobe oya nuko nyine twadukeneye nibikene ko tuyijamwo bobo nibafate yuko kwe nibambona mufana wa Karabasasi aho uzombona uzontikure nijafana basazowira usanga ari upeti bushonje kazanga dose nabuberetse kuri nuzenya ko aeroport bagiye kumutamba amayebwebo paja bose narabakweze nabagurira ibirato none si ba Romeo abafana satubi buza bufise inzara ni dabo bangwa Sapporo zikaza zaba nashobora kwigurira na Amstel nta mufana wa Sapporo nwa Amstel akuna nta numwe Sapporo baranywa Amstel yava zitarazimba Amstel igwa 1500 barayinywa muguno musa akubwiye ati sha Amstel igeze kuri yaje ko n'umufana we muganda uri yarane sati ndayinwa nta ngorane oya wewe none wowe ugwana oya nje nico kuri voilà mvuze tibajya bibaze hari nguvu mfise rero buga rero ibari inzara bufise ibuteke bwa muri make n'umufana bushasha oya niba yene bakera bagumye babuta amabangi bagira iki ngo Simbizi duwe mbwati okay Simbizi d'abord buje mpanda bona ubufana bwiwe harano duhurira bugacha buguma buri nko ku metero nkazinga ko nimbonye accident nebo kwegera honde nkazambwira umuserveur ati serveur bijya butipe nawe ubonye rwo kwa Satobi bambaye amayebo igendo bazi boss cyo bufata papa nibungane butanu genda bushirikazi haga ibiyeri bukamwa bwasha buza Simbizi rikatunganagurira ibirato mbwatoya sivyo ubwo sigaye bambara Jordan irashize ibiri none ngwaniri Simbizi urashije gakinogi Vyunguka na swata none na satani mugani wanuzenya wa madesa na satani ari na satani man entertainment niko ndavuga karingo yuko nyene sigisabo ni itegeko niko ndavuga ingene abanye Pavel niko ndavuga ingene mu mateka ingene passé toi de centre yaminduye arame ntawuza agaciro kanje. That is why sinzobura muri make dufatiye ko Simbizi atagomba gusubira inyuma. None subira inyuma guturupfu gonye barabonye nakweretse ka video Fernando ya postens ka mwamikazi urabyo kabanje kabera vairi wa bisigura yuko jewe naho nzoba nahari nabana bawe abankomoka ko bazofata horeve azoshigikira jewe meze nka batama bo mu buyenzi bakuze bakubita isupana n'umwana n'umuzuko nimambu je mama je nkuno munsi naravye umukobwa wanje yitwa Kaila nagetwe kumenganye mwakubaza ati nkabona wimwesha nkabona ni wimwesha kumbe c'est-à-dire quoi ujya mwana nabonye ko ndamushira imashini ordinateur ngaho akamenya ivyafyo ndani ivyarondera ndamuhaye telefone ajya kuri TikTok araza utuntu tugezweho n'utuntu tugosha droite tu vois okay bisigura yuko nivyunguka je mu busaza bwanje abana banje bamaze gufata releve kandi ntavyo kuraba ngo nibiki je ndibukana Nerinati ndegeze ko propose akora ivyunguka aranga kora ivyunguka mu buhe buryo nteje sindabikora ega je hari igihe Simbizi uheruka akavuga yuko Nerinati yagusafye uriya oya ivyunguka pana bigyansavye hari imbere wewe vyo yashaka bijya vyiwe urumva ngo imbeho bagoma mbwira nyandikira makete ama message umfise imbeho none mbara umupira kandi avuga ku rubuga kutoga ega ivyo byose avuga ko noga kubera ugambere byatangwa nyagiriza imbeho uravyo graphics indi kote ya influence nini yari gukorera ya aho umuntu ashaka Instagram yiwe yarakuze ndibuka igihe cha The Benazanga Mavuneri yagize inzigo arondera ujya mu peti yagize ujya mu peti Jean Dodier za The Ben
kubera ikintu namubwiye ati none we baguhaye ivyunguka ngo yango jewe urumva we yagombye kwigira Yesu ko ndafasha magana yisigiye haguiza imikate n'amafi yari yabajeti mufisi ngahi ngahi voilà namubwiye ati iyi influence office uriko urasaza ubu nera afise imyaka 42 42 umugore nera afise imyaka 42 karafite 42 ni numu 82 okay 1982 okay harura afise imyaka 42 neri ego rimwe yaratwaye inda aragira fausse ntiyagize fausse couche indija mu matrompe babuje yuko bamwoza mu nda iyo minsi y'ubutinyanka tuyikuremo kubera hariho incuro umukobwa aja mu butinyanka nambari ibitigi nambari birahari iyo utagiye mu butinyanka na rimwe utavyaye ngo umare igihe urumva ufise inda harajya amezi 9 umara utaja mu butinyanka kuri utaravyara bisigura yuko ajya amezi 9 urarekipera niyo usanga nk'abagore bavyaye kenshi usanga baja muri menopause batevye baba bagifise chance yo kwiyongera kubera hari amezi menshi yagera bakonsome kwera ujya mwaye bamara bibungenze atabutinya nkabaja mu byo warubitse oya sindo muhinda rero cende umufundi wafate mu bisanzwe umengo ni imyaka 30 I don't know sindibe ndavyibuka neza abantu bavyitse imyaka niyo mpamvu usanga experience ibintu avuga ati kuja muri menopause a 45 ko baba hari yuko watangiye kuja mu butinyanka a 15 Neriwe yavutse ubu ndibaza ashaka ko yagiye nk'ujya kwera ujya ari umuzuka ashaka ko yagiye mu butinya afite imyaka 9 Simbizi Rindira gato ikibazo ubu neri ashaka ko ari muri menopause wait kandi bikubwira uva neri muri menopause akarandeza ikibazo cyaje kiri personnel oya rindira gato ndakubwira ndakumvisha niyo mpamvu je navuze ati wewe uri muri menopause ujya biragoye atari abantu batimba kindaje umujama yikundira abakecuru gusa neri ari muri step y'abakecuru ko yari muri menopause Nuvuga nko bakundana neri bakundanye n'umukecuru neri yateye inda rimwe rizima asadira ucufata ugiye ko yana umuzukuje yagiye kumutinya nk'afite imyaka 9 cwarura 9 plus 30 atra 9 sadira yaramaze kuja muri menopause no mwaka umwe sadira a 40 ni amezi angahe amaze ari mu butinga dufate atushike na amezi 9 tumwe no mwaka wose wafite 42 sadira bari muri menopause okay bisigwero yuko ivyo je yaza kundondera ko ntivyakunda ko aravuga ati wewe muri menopause twabonanira afise inda Simbizi niyo mara mbere y'abamutera weneri wo muha tutubuzanye ko nta muntu haneri je peut-être ntiyonyemera eganeri kubera nyene afise iyo imyaka yaramujanye yagiye mu butinya nk'akare ibihe biramuhera nage maze kuja muri menopause uyamana inzigo kitazirikwa namubwiye ati neri ibi byo kurondera abagabo ntibikunda wari ikintu gusa kimwe gishoboka iyi influence yawe y'ivyahaze ivyunguka sadi umuririmbyi akeneye yuko umuvuga nabi akuriha hoshura kuma test ushobora kuvuga ugafata umwami kuravuga nabi DJ Paul uravuga ataguhaye amahera hari DJ Paul ari cyunguka DJ Paul ni vyunguka kandi DJ Paul keza kuvuga nabi kuya n'umutama twubaha turamuramutsa hari Muga hari abandi baririmbyi bakeneye kwiyubaka muga bakeneye kwiyubaka aruko bariko barabavuga nabi mbire yuko yagize ibi yagiye uribuka Petit Frère Belle Christ yari mu mimbara yafuma aja kunyama mu myumbati kugira gusavugwe namwe ati neri wowe rero ko rije yarishigera kure kandi we abantu bakwizera yuko ivyo uvuze ari byo crepe saubo ndabingene je bifuze zirajako nari naho yo kubeshera yo vyuka yimvira akakubundura bicaye bavyo ari content yabaye créer rero acha yivyaza ivyunguka neri yaranse ngo yangurumva ngo jewe ngo ndi queen of pezi yakunda gatuntu ubu n'ubusaza nta n'umusore uzofuronza aje gukoresha nivyo agenda gute dada taifa nako atageze abeshira ba master end ngo nabagabo baba wapi urabimbaga bro nani bigeze gukundana none ivigeze biba n'ububeshi yari inkuru yabaye créer oya n'amanyanga yani okay Simbizi ikibazo canje aho kiri rero naho cyosa nk'icanyuma kuwe mugoroba ntangorana twumve yuko ibintu tanzigo birimwo uzo bishiramwe inzigo ibintu kizire kuvyegereza umutima gusa okay umufana jewe for real uvyegereza umutima twaduhejeje
wowe usaba kuba utaraheba kuvuga Sadbi nuko ataravyegereza umutima. Ntaravyegereza umutima mugabo hari benshi ndibuka hari umukobwa yararirimba yagerageza mbwe aririmba nabi cyane. Okay. N'umugore afite n'abana. Okay. Yaravyaye yaravyara. Tuga kwijambo, yaririmba nabi cyane. Yavyegereje umutima. Uramukuye mu ruriro. Namubwiye ati wa mukobwa wa mugoye ari umugore nawe numengo ari muri menopause. Rubandanya. Sinzi yageze duwe karacho genye. Ndabwira ati wewe ndamuhanura ati rondera abantu bakwandikira indirimbo. Abo. Bazi barakwandika ati urafise amahera. Ko umugore umengo sinzi ahantu hari nambara kamamanitiriye nambara bu guest. Hafisa ka guest. Hano guki hafi yatanganyika guki sinzi kwa namazi yabateye ka guest ndagatoka kufisa ka guest house yake kinjiza ivyunguka kaguha ivyunguka ukabukunda no muziki zarondera umuntu agira iki agufasha azara kwandikira ashavyegereza umutima ayishiramwe inzigo uravyumva ucura byarangiye azimanganye nta n'ukimwibuka hano yambwiye ngo kumana ngurazi ngo kwa mbona umukecuru ubunamenyo amwe asigaye avuga amafefefe. Okay. Amenyo yaramatanguye uniraba kecuru manye yataye guhongoka amenyangaye urabyo kwa ngujya mukecuru ngo ari nanasengo ngo ari umuntu ngo bakoranye ngo indimo ngo muri Tanzania acabirimo acarabandanya ibyo bintu nawe ntavyo rutsika kibirimwo umuntu ntavyo narinzi uwo muntu rero nambwa ati none je namuhanuye ati rondera baza kwandika point yari muri we waramuhanuye mugaca vyegereje yavyegereje umutima muri make we impanuro habo bantu kubijanye no kwegereza umutima twagiye gusubira jewe ndiko ndakura ngeze mu myaka y'abagabo nawe ari mu busaza kwega ico gena yimubwira yarakiri ntihari bwaje muri menopause yari toto bavega bro bisigura iki iyo mpanuro namuhaye yagiye kuyikoresha mu nyuma atabona kurondera abantu nk'aba Big Zoe umengo bisho yigeze kumbwira ngo wari umuntu wigeze kubwira manje ndamwandikire ariko ngo ba Simbizi Patrick baje kumwandikira indirimbo nyamukecuru nyene po mugabo urumva yuko wewe ivyo navuze ico gihe c'était en 2017 namuhanura wacha fata vyegereza umutima ico gihe rero bagacaza kubikora après abonye ko ibyo bavuze ari rero ibi mvuga rero anundi murapere yari yararimba indirimbo z'imisegetera avuga je ndamuzi aririmba muri 2010 na Obelix bari indirimbo baya ndirimbo zimwe uririmba ati wasindiye inkofero urazibona zijya azo voilà izo baririmba nyabatipe mu nyuma nawene ngira commentaire gato kuri we ashavyegereza umutima abo bose ufata ibintu kavyegereza umutima ico cyankora ndakwirinda urabyo okay muri ico gihe baca bibagira yuko umuririmbyi atunzwe no kuvugwa umvaga bro okay utavuzwe manake nturi kurakora umuririmbyi ni nka cya giti kiri ku ivyamwa gitegwa amabuye bro rero umva yuko utarumva yuko ibuye ryagufashe ni wabyumvise ginje manake nturakora si yuri ariyo mpamvu manda yanshimira abaririmbyi babandanya bansanga inbox utugire ico dukoze kugira bagume muri circulation umutahe wa mbere w'umuririmbyi nuko bari karavugwa rero hari abantu bibaza yuko umuririmbyi wanyuma murapero namwinjese ndamubwiye ati we turazinanye ni akazi kaje nawe we karagabuye uwo kazi kawe no kuririmba nanje akazi kaje njanga imbere ya micro kuri ya detective ndashaka kugira ico nshikirije cyangwa kuri The Real TV show nkagira ico nshikirije niko kazi kiwanje yego je nanje ntavuze sinjya mwana wanje ntajya urabivuga bro rero mbona uwo muntu rero ko musiba ko bagomba kuzana amananiza muri ico gihe uca wirinda bo ugacukorana n'ababitahuye okay nakarabasase niyo mpamvu uzobona Makumus na Fizzo nawe ntangorane karabasase Fizzo naba entertainer mugabo wewe nyene uricabona cigiye ca Loriro twari kumwe munzu urakoze iyo muririmbyi wese ibintu byose ugombye kumuvuga atangura gushamwa ba komiseri ngo niko na komiseri ngo niko na twe dufise abarengi twegwe kandi nta n'ikintu uri bwakore bari musabye interview kumusaba interview gusa agusaba ivya gusaba nawe ati nk'ubu ko ndi kumwe na naka muri naka uyo cagenda agakora iyo nkuru
Vyo gushavuze ejo ukacivuga ngo nza gutangira amakuru. Bimwe bavuga yuko hakukwishura acha telefone umukomiseri bari nambwiye ati namba ibara kandi ari wabivuza abibona. Naye nambwiye ati komisi mugaca guha interview wanayihevye. Je namubwije ukuri uwo mukomiseri nyese naramutinye jeyo. Oya. Davyibuka. Bambwiye ati komisi bambwiye ati akubise apere ivyavuze ariho parere abivuze umenyesha amakuru y'umuziki. Niyabivuga ejo azovuga ngo ni jewe. Umuntu akora ibintu vy'utuntu tw'impari niyabikora azovuga ni jewe. Kandi je ariko ntangaho je kijya gihe. Voilà. Magaba cyari. Sigwa rero yiki rero. Reka tubisubire. Kumwe babivuga Lilo gusaba yuko bamwuzuriza imodoka mu kuza gukora interview. Bamukoteshereza n'impuzo. N'ibintu biciriritse cyane gose. Cyenda bivuze ko akunara nabivuze. Mu kiganiro indondi hico. Ale. Bwo yambwira ati mwe mnaingiza nyingi. Mugabo canza kumva makuru. Yuko nyene iyo yamufashije nk'umwana ari muri internet. Atari muri ivyo yarakuye kumwishura uko. Ale. Uko wabivuze kare wavuze yuko entertainment yacu irimwo twobitanira nabayuwaye. Banajua. Ubwo bunajua rero urumva yuko buri mu mande haba mu baririmbyi haba mu bafana. Abafana rero ni abandi bashobora kubona ati mvuze karabasasi gutya ati Simbizi nitwahura nzomutera amabuye. Sadiri wa mufana wewe yigize umuyuwayi ntiyagombye gutahura ingene entertainment ingene kinwa aribo babandi batera amabuye kuri Buja na Dunda FM. Atani vya batumye na projet yari kugenda ibandanya imyaka yose ikamwereza karabasasi ubugari ikirahomba. Rero ndo hivyo ibisigaye Imana twakira. Imana idufashe kwa gitwakiye twaba tuyitavye. Mimi gushukuru sana kwa muda wako. Hii ni Yaga Tech TV. Mara nyingine tena mubandanye mukurikirana ibiganiro. Tarakora subscribe yikore kugira ngo ubandanye ubona ibiganiro biryosha bisa neza. Ja please.